neza kuri uno munsi amakuru yacu turakera muri Empire Avenue kuri no muririmbyi wacu satura amabafre n'amabuye muririmbyi akomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi nyuma y'ukwezi kumwe asohoye indirimbo yiwe yitwa Busy Girl ikaba n'indirimbo novuga yaje mu gihe yaramaze imisi asohora zino ndirimbo z'ama vibes z'amapiano zindirimbo zikubita za Jove bien arasohora n'indirimbo nyinshi yagira asohora za Fagera Cuma zitambika mu mwaka wa 2024 Sabia Yatanguye nako mu mwaka wa 2025 Sabia yatanguye umwaka yiyemerera ubwiye ko agomba asubire kubaka canke kuririmba za ndirimbo zidapfa za ndirimbo z'amaho za ndirimbo ziri alabaz zubakiye ku majambo canke zubakiye kuri content yazo situbakiye ku mudiho situbakiye ku kuntu zivugije situbakiye kuri vibe niho Sabi muri uno mwaka nyene wa 2025 yivugira ko arizo azoshiramo inguvu cane mu kutwibutsa no kutuzanira izindi ndirimbo yagiye aririmba zo muri ubwo buryo zo muri kahise akavuga ati now this year ngiye kugaruka nka kuno kuntu nari imeze kiriya gihe ngiye kuza sezino nguvu nari mfise muri kiriya gihe cakera ni Sabi yaciye dusohorera kuri uno munsi indirimbo nako ico no kwita affiche cover yerekana exactement indirimbo agiye gutangurira ko muri uwo mugambi wo gusohora indirimbo ziri zidafa zamaho zigumaho igihe kininiya acha twereka ino ndirimbo izoba yitwa Andomaje indirimbo yavuze ko amajambo avuga ngo yavunitse ariko arakunda yarononekaye ariko aracafise icizere washobora kongera gukunda inyuma yo kuba Andomaje turasaba ngo mutange iciyumviro nibaza ko tukibona canke nkibona ino title y'ino ndirimbo ya Sabia Andomaje neza na neza vyane kubona ko ino ndirimbo itandukanye na za ndirimbo yasohoye cane mu mwaka wa 2024 za Fagera Cuma za Jove bien vyanyeretse ko now ino ndirimbo ari indirimbo novuga indirimbo y'urukundo indirimbo irimo amajambo ya kanovera indirimbo irimo amajambo yandi yubaka imitima ya ndirimbo nyene umuntu ashaka kumviriza kandi ashaka kumara igihe kininiya Nice Sky nibaza ko twagiye turanagicaka imisi tari mike Sabi muri 2025 yemerera ko agiye guhindura umukenyuro asubira garuke kuri Sabi wa kera wa Sabi wa 2010 kuva za 2010 2012 2013 2014 kuduga yari wa Sabi baririmba indirimbo zisema content zisema histoire zise zitigeze ziva mu mitima yacu za nyampinga za nyanzobe zande gushika no muri kano kanya indirimbo tucibuka asubiye kugarukana Andomaje nibaza yuko nkuko yavyivugiye ije muri cadre yaziriya ndirimbo kuva kera yamya duha mu myaka yahetse ubundi Sabi nimba hari ahantu ari fort canke ahantu abantu benshi bamukundiye benshi ntotinya kuvuga ari ko la majorité y'abantu benshi bakundira Sabi ni muri ahantu ho kuririmba za ndirimbo za love mugaza zindi zinkora mutima zimwe zibabaje za ndirimbo zikora ku mutima zimwe zagahinda mbwa ka love je hari umuntu twigeze kwicarana ntashimye kuvuga izina higeze kumbwira ati je Sabi kubera ukuntu angyohire ariko araririmba za ndirimbo za nyampinga za no love za ni girlfriend numva ndiko ndazumviriza ziya ndirimbo numva umengo Bel Nice no murondera nkaza ndamuha amahera ku munsi akamushavuza kugira duhu turirimbo nka tujya kugira ngo inspiration zo kuturirimbira uturirimbo nka tujya kuko navuga ati ni indirimbo na hano Sabi ari très fort cyane ari fort cyane kandi wanashaka aryoshe cyane kumviriza ku ndirimbo z'amacungu indirimbo zibabaje indirimbo z'amarira kandi ikindi kintu rero ndiko ndakundira Sabi aha hantu canke agarutse ku kuntu numva yuko byo wa beradan ni ikigenyene turimo cagihe yamezi canke kwa kwezi kurukundo aho novuga ati twaguhebeye abantu bakundana na cane nuvuga ngo nimba hari abantu bakundana nimba hari abantu bameze neza hariho nabo bitari neza hariho abo bitari sawa hariho abo bitari ko biragenda neza izi ndirimbo za Monia Fleur na Linoji izi ndirimbo za Incomparable za Sean Queen bazumviriza ahubwo bakumva umengo bomena ni radio kubera ishavu cyangwa akababaro bafise muri kuno kwezi yes ariko Sabi ajya gacaza
muri contre cyangwa kaza kibuka babandi nabo bamerewe nabi babandi nabo batameze neza Baba uyu mugabo azonabica ikindi kintu Sadbi namubonye ko ndibuka umunsi postinga ku mbuga ziwe aho yaragomba korana n'umuririmbyi Linoji ino ndirimbo yatuza yanditse ati ntidusubire kuraba ibiharuro ati mbona twokora tutaravye ibiharuro nk'ababa mbona twokora tutaravye nk'ababa tudakoze nk'ababandi barabi ibiharuro muri kano kanya tugakora gusa nyine juste tugakora ibikorwa byinshi kandi vyiza Satbi iyi rythme ariko arayigendera ko kandi ariko arabikorera ko cyane kuko mu gihe c'ukwezi kumwe twari tumenyereye Satbi mu kwezi kumwe yazana ikindi gikorwa uko onye uko ariko arasohora ibikorwa muri kino gihe ni ku muvuduko atitaye ku kintu na kimwe atitaye ku biharuro atitaye ku bindi ngo naka yasohoye canke naka ari muri ibi Satbi nta mwanya nta gahengwa ashaka guha abantu nashaka guha abantu agahengwa cyane ko azona bica yes cyane yuko biboneka yuko no muririmbye aje ari determiné canke nkuko yavyivugiye na Siska turiko turaraba Satbi ariko abikora muri ya ntumbero yuko avuga ko Satbi ari muririmbyi babiyemerera yuko bashaka ku muziki wacu jabuka mad ego so akavuga ati twarafashe Burundi twarubatse igihugu muri game gute mubona gute tutwaye umuziki no hanze tugashaka kubushikana kure kandi bino bintu birashoboka we ni ukunda kugaruka kuri iri jambo Baba urakunda kugaruka uvuga uti umuziki nta limit ufise umuziki nta mupaka umuziki uragenda ugasanga we ntiwari witeze yuko unagenda ugasanga umuziki wakoze umuziki wawukoreye ino ariko ugasanga ejo uri kumvira South Africa wijanye wonyene nuvuga ngo iyo umuririmbyi atanguye kuririmba akirimita ngo akayanza akarimitira nyene hajya nyene avuga ati jenzo ririmbya izo bazokumviriza kumutakura gusa zoririmbira abanyakayanza gusa kubera dufise peut-être akababaro ko kwifuza kumanuka gushika Bujumbura bonyene abandi ntibindaba aho niho baza yuko buri kurakoresha mind canke sinzi ko no vyita uburi kuririmita ukura na limita wa muziki wawe umuziki ntu wari ufise kugira limite ngo urimite ntuzumviriza ahantu hari ntuzi uza gukora ko iyari kandi ntuza kumubwira ngo ntiwumvirize ngo sigwawe naririmbiye abanyakayanza naririmbiye abo kumutakura gusa nice sky gushika muri kano kanya ku rutonde abaririmbyi dufise novuga ko bamaze kugaragaza no kutwereka ko bagiye gusohora indirimbo ni Satbi ariko si Satbi gusa hariho na n'uyu muririmbyi wacu Gusto Melanin ariko kandi hariho na Madiba hariho na Kiri kwa Kiri n'abaririmbyi benshi bamaze batuzerekana yuko ni isuku mu bisanzwe Baba isuku kuja muri douche ngo gihama wisiga utuvuta tumota neza aka body spray ushireko aga perfume ushireko ucurenza ko nakadodora no isuku kwambara gahuzu kamesuye cyane gateye ipasi neza kaciye muri lavage nettoyage seke cyane kamesuriye muhira mafu isuku sico gusa no kugira umukunzi umwe n'isuku urazi kugira le 14 février ufise abakunzi batanu ukagumeza uko ngo ni postinga oya post yonyene irakubuza amahoro wenyene uri bujije amahoro mu mutwe wawe urabuza amahoro uri kuri yumvira urya nzo muha 500,000 asohoke urya nzomusokana ngo nagiye aha ndamubwiye yuko no umwicaza muri Milton nkamugurira pizza wa undi tuzafa duhurirayo nce maramara namubwiye ko atamwanya mfise wabisanga ndiko ndigwaza ndiko ndiplanta ewani amaserumu nabwiye ati je nagwaye nari akajagari ndajagaraye mu mutwe stress zitari zitegerezwa kunjaka ari je nyene nikwegeye amakara mu gashamba izo stress kubera iki tutogira ni wa mwanda deja dufise ubuzima bwonyene tubayeho burafise utuntu twishwe ama stress budutera yanza ko umuntu adakwiye kwiremereza izo zindi stress z'ivyo bintu hari abantu bakunda stress ugasanga umuntu afise amahoro nta kibazo afise ariko ugasanga yapostinze nk'aka gakoti kanje kuri stati ngo akanda kadandaza nta kavise stress gusa zo kwironderera abantu baza kumustressa hari hehe nangahe juste aga creature abantu baze kumutera stress
neza ko muri kuno kwezi ko abantu bakundana mukugabanya zo gukundana abantu benshi navyo nyene baza kubishobora mugira isuku mu basirimu ndasaba yes mu abasirimu mugira isuku ibintu bizonda bigenda neza nabwiye ko muri no miss canke novuga no muri kuno kwezi zimwe mu ndirimbo twiteze turizeze indirimbo ya Gusto turizeze indirimbo ya kiri aho Gusto ubwiwe yagarutse yiyemerera canke yerekana ko indirimbo zigiye gusohoka zigiye kuza zisohoka ziva mu studio abiri ko one way ari naho yasanzwe akorera nibaza ko from the beginning ya career yiwe y'umuziki wiwe yatanguye akorera kwa one way gushika kuri no munsi naho agiye guhindura gatoyi aje kwa street beats canke muri ya studio Empire Avenue kugira ngo ashobore ku branch canke kurondera ibindi bikorwa andi matushe abandi ba producteur benshi ariko nayisisikaye gushika hano hantu gushika kino gihe maze kubona uyu muririmbyi Gusto yemeye gusohoka kwa one way akagenda kwa street beats vyaranteye amakenga cane yo kwibaza yuko uno muririmbyi yoshobora kuba afitaniye igikorwa na Sapi Melanin Boy ivyo ndabivuga kuko uri kuraraba aha ugiye ku rubuga rwa Melanin Boy ukaraba neza ibikorwa vyiwe afise narakivuze kuva mu misi heze ukaraba neza ibikorwa amazi imisi ari karakora kuva mu mwaka wa 2024 na cyane ko hariho yakoze ibikorwa vyinshi indirimbo nka zose yakoze zakorewe muri kwa one way bien sûr ego yes zakoze no producteur one way kuva kuri indirimbo novuga indirimbo kuva kuri Elena kuva kuri ikindi kiremwa kuva kuri kugera kuri izi ndirimbo za Neme n'izi indirimbo ziwe zose naho kumva yuko yasohotse yavuye muri studio ni nkuko wo kumva Konde Boy yagiye gukorera muri Wasafi muri WCB studio yabo directement uca wiyumvira yuko yo bagiye gukora indirimbo na Diamond canke undi muririmbyi muri Wasafi kubera ko bien sûr amwe mu obligation batanga abantu baririmbyi bafise ama studio nuko wemera gukorera mu studio yabo jewe vyaranteye amakenga habwa ati no mwaka dushobora kumva ikintu ca Gusto ari kumwe na King Sat ubundi uno muririmbyi Melanin Boy aho hantu igituma ngomba ndagushigikire naho tutaranabimenya neza yuko nibaza nanje cyo kimwe na wewe yuko yo bafitanye igikorwa nuno muririmbyi Satsby yes cyane cyane yuko nibaze ko coba n'ikintu ciza cyane bakoranye igikorwa abaririmbyi bari fort cyane kuri za ndirimbo z'inkoramutima twaturirimbo nyene wumviriza ukavuga ati wow twaturirimbo wumviriza ukavuga ati nukuri Zagimana Mungu nukuri so uyu muririmbyi natanguye kumubona hari ama video yakora ama challenge ari kumwe n'uno muririmbyi Satsby hama mu nyuma hariho ukuntu kuva kigiye je natanguye kugira amakenga bien sûr nanje no natanguye kugira amakenga ndavuga ati nimba atari igikorwa gishasha bagomba bakorane nibaza yuko Satsby Melanin Boy yoba yamwegereye kugira ngo Melanin Boy akore igikorwa ciwe nimba rero abonetse ni haraheze iminsi na post nzi statue yuko yanditse one way street beat uyu mwaka ni fimbo ya Musi inkoni ya Musi uraho yavuze ngo iguma izunguruka inkoni ya Musi ubundi ahantu naciye mvuga ati uyu muntu nimba batariko barakorana na Satsby bya bindi namye nipfuza bya bindi twama tugaruka ko nga muri explosive tuvuga tuti abaririmbyi sometimes barakeneye kwicarana kuja hamwe bagahana naho igikorwa ubugomba gikore wenyene abandi baririmbyi baricarana bakaja hamwe bakungurana ivyumviro wanashaka no munyandiko canke hehe bagafashanya muri studio ugasanga hari umuririmbyi ari kumwe na mugenzi we kugira ngo umugenzi we akore igikorwa ciza kihagaze ko kimeze neza yes gukorera muri studio kwa Satsby Melanin Boy yoba yagize idea nziza mu gihe igikorwa kizosohoka ari kiwiwe wenyene yagize idea nziza kuko Satsby na Melanin Boy barafise ukuntu bafise ikintu citwa ahantu bari fawo muri ya sujet twariko turagaruka ko mu kanya gaheze za sujet za ndirimbo z'inkoramutima za ndirimbo z'akababaro barafise ukuntu hajya ahantu bari fawo kandi bakubise bakaza muri zigya sujet nta muntu asubizayo cyo kintu tucemeranye nta muntu asubizayo gukorana na Satsby kandi ivyo babiri bera vyo biryoshe cyane vyo bavyiza cyane abantu babiri bafatanyemwo naho twobaca
naho twoba cakiyo yuko style tuzokora mu Burundi style nationale kujya ibihugu byose baba bifise ukuntu vyitwa style tuzokora mu Burundi zoyiturukato nimba ariho beat tuzokora y'indundi ni n'amajamba azojamo umuziki wacu tuzoshime ko witwa urukato abariyo titre tuzoba ariko ubundi ubona gute je na wewe tubatanguriye muri studio ku rukato dukora urukato rwa mbere exemple kuri ryacu ryanje ginzi urukato nisa kandi mwacu tuzoyita umubosi oya tuyiturukato nyene tuyiturukato kugira ngo introducing iyo clip video tugaca tugenda ahantu abamaso bariko barubaka n'aba headmaso bariko barubaka natwe tugakora bien sûr bakadufasha kwatinga clip y'ya ndirimbo kandi icyumviro cy'iterambere je nibaza yuko abarinzi baraba explosive tubaha amayide y'indirimbo nyinshi cyane cyane mugabo musana umwe muri bo akavuga ati je nkasora indirimbo yitwa urukato nibazo kiriko barambwira ngo nurukato bavuze ngo iyo ndirimbo ngo nurukato bwazi none mwabonye yitwa gute ubundi bwese urukato nyene ntaco muhinduye muvuzi ivyo niko narundi yitwa indirimbo isanzwe ari urukato Nice Sky explosive wagwan muraho murameze neza now haheze imisi itari mike ishira hamwe Dream House rigaragaje canke rishize hanze ihiganwa riko riraba muri Dream House yitwa Valentine's Day Super Sale nibaza yuko bashatse kwerekana canke bashatse kwerekana yuko bari mu ma promotion ya Valentine ni naho kuzana ikintu kita competition canke higanwa yitiriwe Valentine canke yitiriwe Saint Valentin ariko kandi iryo higanwa rikaba ari higanwa ry'amakouple menshi atandukanye zagahiganwa comme ça akaronka umwanya wo gushobora guhiganirwa ibintu byinshi bitandukanye harimo iPhone muri kano kandi canke muri no mwaka irishirahamwe ry'ubudandaji rya Dream House ritashoboye guprecisa no kuvuga exactement iPhone rizotanga ariko kandi bashoboye kwerekana n'ibindi bintu byinshi bazotanga muri Dream House nk'amasaha n'ibindi bintu byinshi ama smartwatch n'andi masaha atandukanye y'ubundi bwoko now muri kano kandi tuvugana hari amakouple menshi amaze kugaragara ku rubuga rwa Dream House ahiganirwa ayo masaha ahiganirwa kandi niyo iPhone nibaza ko izotwara uwa mbere ahiganirwa n'utundi tuntu ngira n'utubiti utu écouteurs on ne sait pas peut-être uwa mbere bamuha iPhone wa kabiri bakamuha smartwatch wanyuma bizohera bamuha écouteurs avec fil canke uzoza nk'uwa gatanu baba batoye batanu ba mbere kimwe mu bintu vyatangaje canke mu bintu vyatangaje bakunzi benshi ba explosive niki ngomba ndababwira ariko imbere yo kukibabwira nuko no kubamenyesha tugerageje kwigereza no kubaza abakozi ba canke abasanzwe baserukira rino shirahamwe rya Dream House batugira yuko rino higano ryorganije ko couple ubwayo canke abantu babiri bakundana barungika ifoto muri Dream House bakabasaba yuko bapostinga baje kuyipostinga uza kugira amajambe menshi canke uza kurabwa n'abantu benshi akaba ari wacahabwa amahirwe yo kuba mbere muri iryo higanwa umwe mu ba influencers umwe mu baririmbyi bakomeye cyane novuga yuko muri 2025 yanavuze ko vyinshi na cyane ko agiye kuserukira abaririmbyi benshi muri no mwaka canke mu myaki mu minsi iri imbere mu kwitoza mu matora mu kibanza c'ushinga amateka ni hasta la Victoria Siempre ari kumwe n'umufasha wiwe canke umutambukanyi wiwe barungitse ifoto nabo basaba ko boshigwa mu baje guhiganirwa ako gashimwe ka iPhone canke kisaha canke n'ibindi vyinshi bitandukanye ntitubizi muri Dream House baradandaza n'amasorori nibaza yuko baradandaza n'amagufuri nibaza yuko bivanye n'umuntu kibanza yarose ari gihe azotahana igufuri canke azotahana ikintu caco cose mukombozi numwe mu bantu bamaze igihe kinini muri game numwe mu bantu bamaze igihe kinini muri industry natembereye ku rubuga rwa Facebook rwa Dream House ngiye kuraba ama reactions canke abantu bagerageje kugira amajeme kuri no foto ya mukombozi muri kano kanya tuvugana imaze gukwiza 3,000 by'abantu bamaze kwiraba ariko itari ya mbere kuko hariho n'izindi couple zindi zabyiteguriye
zavuze ati twe tuzohigana irya iPhone ntazodutwarana wewe uzotwara isaha zimaze kugira ama views menshi cyane zimaze kugira amaje menshi nk'ibihumbi 5 n'izindi zirenga. Now this time ndiko ndaraba mu commentaire abakunzi b'umuziki na cane abakunzi ba mukombozi ntibavyakiriye neza. Ngira urabona mu makomate abantu benshi bavuga ngo honorable ariko higanirwa iPhone. Oya shawe urabisa amafaranga yo kwigurira kwawe ibiki nibindi. Babibona nko guisubiza inyuma canke nko ku undi hari higana umuntu ajamo akaba yimara amaje bivanye n'abantu ari karahiganwa. Mukombozi nk'ubu ntiyoza guhiganwa n'umuntu w'imwaro ariko abarimyi babiri bakundana bagaca banagenda bamutsinze by the way kuko twibukanye yuko mumenga mu mwaka uheze rino higanwa ntiryatsinze n'abantu twari twibaza ryatsinze couple y'ahantu kure nibuka ko hari umwaka yigeze gutsinda couple y'ahantu kure bisa nyene ko agafoto kabo bafatanye ukuntu hamakaratsinda abantu barakikundira. Mukombozi kuja muri hino higanwa kuganja kanatsindwa ko why not atazotsindwa kuko be kugumuhagarara cyane kugutsindwa gakiyo kumengo ni nico kintu umengo uri kuramwivuriza kuba yotsindwa kiyo baba iri higanwa premièrement iri higanwa ni ryateguwe na Dream House aho hazotangwa iPhone batavuze nkuko kiyo baba ireje kubisubiramwo batavuze iyo iPhone batabashije gupreciza neza. Bagarutse kandi baravuga yuko all smartwatch yose ubwoko butandukanye azoba hari muri iryo higanwa ryitwa Garagaza Love. Ahantu ndashaka ko tuhateba gatoyi ihiganwa ni Garagaza Love, garagaza urukundo. Mukombozi arashobora kuba wanashaka adashushe cyane kuba yoronka iyo iPhone canke iyo smartwatch canke ayo masorori canke izo gufuri zo muri iPhone batanavuze ishobora kuba ari iPhone 5 canke 6 on sait pas yego wanashaka ariko agashaka kugaragaza love na cyane iki kintu nakigarutse muri Dream House mwihiganwa banzo ndindire iki kintu nakigarutse ko mukanya gaheze ndafati kugira tutarirwa turaja kure mu mahigano yo kwiruka uramaze kubona yuko bahigana bambaye uduhuzu tugufi yego mugana ngo ndakubwiza kuri ko batabagiye kwerekana amaguru oya baba bagiye kwerekana intege baba bagiye guhiruka zizo maguru yawe uzurabe benshi muri wabagumye bafise amaguru agumye cyane gose ariko barayashira hejuru kubera bavuga ati twebwe ngaha ntitwaje guhiganisha amaguru twaje guhiganishwa inyiruko canke umuvuduko kuvyerekeye ibintu vyihiganwa umaze kubaho presente nta bindi bintu bo washatse kwerekana uba waje guhiganwa mu bandi. Okay voilà waje kurondera agashukabute Cubaba urazi kugira wibaza ko kubera iki rimwe na rimwe amafamiye yagiye atandukanye kiretse ko jatavye nigeze mbone iwacu bafeta ama anniversaire y'imyaka baba mazi babana bagafeta bon hari abavuga ati bashatse kwiyerekana canke hari abavuga ati mbega bibaza yuko ari yo kapiri fidele hari abantu babijudginga ariko kandi nta nuko ari bibi sivyo ariko ngomba kugira ikintu kuronka gatofe kuronka gakado sivyo ni competition muri kano kanya turi kuri iki kintu ca competition kuronka gakado kuja guhatanira ati urukundo rwacu jewe par exemple jewe na X tugiye kugaragaza love kugira ngo dutahukana agashimwe naho twotahana umukubuzo ariko tukavuga tuti kapo yacu ni y'umwaka kabisa yaratahukanya agashimwe k'umukubuzo sivyo kana gusomera ka commentaire ku muntu witwa Alex Christian Irambona yavuze ngo umushinga mateka aracahiganirwa iPhone n'abazorongora canke n'abazovugira hari handi mako avuga ngo honorable vraiment aba wikure mu rwego rurakurengeye kumenga haraka video nabonye ufise iPhone ruta iyo bazotanga kwiye bazotanga ishobora kuba ari 5 cambu canje wundi nawe yavuze ati iri higana wewe warurirengeye kabisa jewe na Sky ndiko ndahagarara ku commentaire y'abantu ariko kandi kukaba nkako sibo gusa sindabibashireko nawe ntubishigikiye kuri side yaho Mukombozi vraiment mushinga amateka wanashaka Mukombozi arashobora kuba ari atari nawe ya propose ngo ni munshiremo
ahubwo bigapropozana na canke umukunzi wiwe kandi ntafise kumwankira iyo hari urugo nena barifia ya kapo yiwe kubera iki atoja mu mategeko y'urugo ibintu byose vyitirirwa umugabo kama huna utamufisi wo muja guhiganwa icara utuze icara utekereze tuza mu jewe sinzoserukira abarundi mu nama nshinga amateka kandi sinibaza yuko mukombozi n'ibintu amaze gushikako ntarabishikako ndamubaha ne cyane mugabo jewe deja numva umenga ndabirengeye kuja mwihiganwa kuja gufata n'umukunzi wanje turungike ifoto muri Dream ariko nako gafoto ni keza ni keza ariko kari mwihiganwa ko ni na kapo isa neza kari mwihiganwa gashobora gutsindwa n'iyindi mbi ntaco gutsindwa erega ugiye mwihiganwa wa witeguye no ugiye mwihiganwa uriteguye kuvuga ati je ndatsinda cyangwa sinzi jewe sinena nabiteguye ariko je ndaza abacamanza n'abakunzi ba explosive tubaho umurongo gato batubwira ico bavyiyumvirako nukuri mwadoma para bakunzi ba explosive abantu bariko barahigana iyo foto ni after na before gusa bo baratubeshe hose hari before canke after kuko izo foto zibiri zose bazifotoje umunsi umwe nibaza ko batazi icyo ari cyo after na before kuko ifoto zibiri zose bazifotoje umunsi umwe bambaye kwa kundi nyene nta misi yahaciye erega irashobora kuba ari before yuko bafata ubuseriyo ngo bifotoze ifoto nziza bwambere higikaba after nabonye ko materi bwambere ariko aramudraga igihe rya kabiri yari yeme after yari yeme ati ne after yeme dukundane twifotoze ari nandi makupure y'abandi bantu bariko barahigana nibaza ko mukombozi bizomugora no kubakura gatwe imbere na cyane cyane ko hariho abandi bavyiteguriye je bansanga inbox bariko baragira amashare bavuga bati Cubaba shiye ko kajeme hanyuma turabe ko twotsindira iPhone ugacisanga bariko baragira amahirwe menshi yo gushobora gutsindira baradushira ko mu buhinga bw'ivyuma numero ya telefone mugaruke mutubwirisha mu vyiyumvira ko je kubwanje ngomba mugati umugabo nk'uyu mukombozi yanditse amateka mu muziki akaba ari aranahiganirwa ikibanza cyo kumushinga amateka ntiyarakwiye kuja guhiganwa n'ababana bambabarire n'aba adolescent canke harimo n'aba adolescent benshi bahiganirwa iPhone mvikane ko muri rihiganwa batigeze baprecisa ngo imyaka iyi ni couple n'abantu bari mu rukundo garagaza love ariko nayo Sky sivyo ubanza umbabarire nsubire inyuma ihiganwa ry'ibipupe uba usitse ahantu ukabona bariko barahiganirwa igipupe antukana uri umuntu w'umugabo ntiwoca uhagarara ngo ndakubaze ni mentalite ucuduza kana mwakana nimba gafise nimba ufise inyishu ico kibazo ucukabwira ati vuga be kugira ico gipupe ariko ico kagitwara kowe ico gipupe nacu keneye wenda ni mentalite je ndatahura izo ni mentalite wumva yuko ari ibintu mengo ni ibintu tuvuye kuri post gatoyi ya mukombozi kuko tuyiva ko kuko ni mugize mukombozi ni ya post warupfuze ku kintu cyo kuvuga ngo guhiganirwa ibipopi sivyo hanze canke atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hariho ahantu bafise amaje ugenda ugakina uri kuraroba akantu then ukarovye baguha utsinze canke urashe ugakubita target ya ugakubita genre karasa akantu kubita target baguha gapopi swati bivanye n'igikorwa wakoze akaguha gapopi gato canke kinini si ya jeux amazikira n'abantu bakuze wanashaka banarenze nyene ubona juste kugira ngo barondera umunezero baganye umunezero ariko mukombozi kubera ari wabigize kubera yuko peut-être ari umurundi muca mubona umengo ari mu bintu vy'uburofu yes hello yes mambo vipi fresh kweli yes urinde utwakwiherereye he yes mzee umushinga amateka ariko arahiganirwa iPhone muri Dream House ubifata gute ndiko ndabibona kweli mukombozi byo ntibimubereye kubera bya mugayisha erega nawe n'umuntu arahwera ashaka kugaragaza love oya president mubereye mwe mugabo kumanura amateka bwo nabera kirigara cyane ubundi brand iragoye kubaka ndugu yangu wari inzu yubaka niwe yisambuza ubuntu bw'uburofu kinavuze nico nice Sky reka tututamize mentality reka ndakubwira ikintu uno mu jeune hari umujene maze kubona ngaha nibaza ko afise abantu benshi bamaze gukunda ibintu vyiwiwe no kubikurikirana muri kano kanya ashobora no gukubita hasi mukombozi reka twita wundi muntu ku murongo cengaruka Buja TV explosive yes hello yanyereye ni umuntu yitwa Kalisi na Beka ni couple ni indi couple ifise mukombozi muri kano kanya yes hello
Nimewe. Yes sir, mambo vipi? Mambo poa. Yes, urinde utwakwihererehe. Jewe nenda Samuel bazi nk'amarengo Nyanza wacu Makamba. Imakamba, uwo munyemakamba w'iwanyu mukomboza ari mwihiganwa rikayiganirwa iPhone. Mukombozi. Mukombozi gwumbuganirwa ico kibanza aragikwiye abavana gikwiye siho. ati acabana vibe mu nama yose batuba barimo izo bifise morale nini go. Muze numuvugire ko yari iwanyu. oya nivyo Kena muvugira ko ari uwacu. Navuze kubijanye nuko mbona vibe afishe. Icyo mbona kitariko kigenda neza azotegereza kukigaragaza. Turamwemera. Mugabo ari mu ihiganwa ahiganirwa iPhone ku ifoto ngira babibonye ari muri garagaza love bamwe ariko ifatana bavuga ati bijya bintu arabirengeye ni yarakwiye kurunga ifoto n'umufasha wiwe ngo bahiganirwa iPhone muri Dream House barabirengeye. Abo yanabyarenga arabikwiye ahubwo arabikwiye. Asa rero mu mutoreje mufashe nk'amababa. Udafise uwo bagaragaza nyine atari mu jene kabisa n'umuhiti. Arabishoboye ahubwo abirabiri ku muntu. Amashurwe yawe papa. Amajwi abirabiri kuri mukombozi kabisa. Thank you so much bro. Thank you. Eko ndagira ko muri kano kanya hariho couple ya Kalis na Beka bamaze gukwiza 5,000 birenga gato by'abantu bamaze gukunda ifoto yabo. Muri kano kanya nibo bari imbere ya mukombozi afise 3 nibaza yuko hamwe yose Samara bazomutsinda ya iPhone bakayimutwarana agasigara atwara isaha ya Nacho. Yes, explosive. Yes, hello. Ubisa usumba kamara mata. Yes, hello. Hello. Mambo vipi? Poa. Yes, urinde utakwiherere. Madiba ndikunerekwa. Kuwinterekwa. Yego. Ni mkombozi yagarutse mu ihiganwa rya garagaza love muri Dream House. Aho benshi ko baravuga yuko yoba yikoroye canke yuko vyo bitamubereye. Urabivuga ko iki mukuru wanje? Aje muziki w'indundi cyane. Ati? Aratuma aje muziki w'indundi. Aba maramaje gute ariko ikaragaragaza love ikarahiganirwa iPhone. Bivuge shukuru yatumara maje. Ari umusare vrema arabirengeye ibintu bya telefoni. Aratumara maje vrema. Ari umushinga amateka. Ariko aritoza no mu bushinga amateka. Vrema, hari amateka atavangana papa wanje. Niyesha amateka ngo yatwaye iPhone muri Dream House ayo ntiyo bara amateka. Cyawumva nawe. Je vrema nanje nagumye mvuga ati ivyo bintu sivyo. Je ntabasha nabuze nico mvuga kabisa. Wakuye mu mazi. Majambo makira muteye ivyatsi. Oya siko muteye ivyatsi vrema ari ibintu bimura amazi. Ari ibintu bitavangana papa, ari ibintu bitavangana. Yego vrema. Urakoze cyane gucimbira cha papa wanje. Ugira umunsi mwiza. Yamaze kunyerera. Ariko baranwenza cyane ngo ari ibintu bitavangana. Twibutse bakunzi ba explosive ariko baradukurikirana bashaka kuduterera iciyumviro canke kugira ico babivuzeko yuko bagerageza kutwandikira ubutumwa canke message kuri WhatsApp ntibabandanye batwakura ahubwo batwandikire message hama badutelefone kuri appel isanzwe. Salon explosive allo. Abantu nyese bagarutse. Yego. Ndiko ndabaraba nibwe mubereye kuja kwiga mu mahiganwa. Twebwe Yego nayo umukombozi ziri mu bubereye. Twe n'ibitubereye twabeshe twaturi tugaragaza love idahari. Kuko ndiko ndabaraba muranaberanye bro. Save. Nayo umukombozi mureke ujya n'umusare awundi rwego. Numushinga amateka kabisa, numushinga amateka. Nice sky tuze kugaragaza love. Tuze kugaragaza love kandi wobona turatahukanye yo iPhone. Antu kuno muzi kiraganisha no muzi kira ahantu henza yaza yuko yes explosive love. Yes hello. Yes, batwandikiye ati hello Buja TV mkombozi nta kintu akora ataciyumviriye ko tureke kuraba hafi arashobora kuba ariko aviza kontra nini behind iPhone twebwe tubona. Of course yes. Murakoze cyane. Yes hello. Yes hello.
ndamwibutse yuko iPhone na Dream House ari ibintu bibiri bitandukanye kandi iPhone ariko iPhone iri muri Dream House ariko iPhone Dream House nishira hamwe ry'ubudandaje amatelefone atandukanye ntibadanza iPhone badanza amatelefone muri kano kanya garagaza Love niyo muri Dream House iri higanwa ryagaragaza Love ryateguwe na Dream House ariko kandi iPhone ikorotse muri company iyo contract ari kararondera tuvuge ko ari kayirondera na Dream House kuko Dream House na iPhone ni ibintu bibiri bitandukanye cyane nibaza ko gushika muri no munsi iPhone ndafise icicaro canke yes nice sky wadusomera ubundi butuma ku bantu bariko baratwandikira yes bagerageje kutwandikira ubutumwa bugiye butandukanye sinzi icyo yashatse kwandika ati yes hello explosive yamaze kunyerera sinzi icyo yashatse kwandika yagerageje no kuguma twakura cyane nibaza ko yo kwandika ubutumwa ntasubire kurungika audio kuko nituza kuyivugiriza kuri kamera yatwandikiye ngo mukombozi sinzi ko yatwandikiye ngo mukombozi arabica canke sinzi icyo yashatse kuvuga sinaza ari abantu inyandiko ziba zibagora cyane na cyane mu kanya gato cyane mbere yuko dutandukira andi makuru muradutelefona muratubwira mugira ico mubivuze ko kuvyerekeranye n'irino higanwa riko rabera muri Dream House ryagaragaza ndamuhe n'amahirwe mukombozi ndamuhe amachance yiwe yo gutsindira garagaza Love tugende tugire jam tunyaruke tumuhe like abashe gutwara iPhone atatwaye iPhone basatwariye smartwatch atuka aperi imwe message imwe uca tuva kuri mukombozi tuje ku bindi bintu biriko biravugwa muri game Chainda bahia challenge yanyu tuyikora kanya gato hanyuma bishobotse tuyibandanye ku munsi wejo na cyane yuko nzi yuko ari challenge iza kubaryohera cyane kuko ziba explosive yes muratelefona inibaza yuko mu munota umwe canke ibiri ca dutandukira andi makuru mu binga bw'ivyuma hariho uwatwandikiye ati ndi hatunga Imana Etienne mukombozi ibi bintu arabibereye cyane c'est vrai cyane Etienne nawe bitobera ufise uwawe mwifotoza agafoto keza kameze neza ugatange muri Dream House bagupostinge na sheri wawe nimba udatinya yuko baza udafise umwanda bimwe nariko ndavuga vyo kugira abasheri benshi nimba uri propre ufise wa muntu umwe uri fidèle kubera iki mutotahana ga smartwatch kazokwama kabibutsa gwa rukundo rwanyu kubera iki kubera iki muri kano kanya sindanyuko ko kimutotahana ijya ndabona ko mukomboza akwiye kuja muri ivyo bintu kabisa explosive yes hello yamaze kunyerera ikindi cyaganiro canca explosive turi kumwe namwe gwa kumuswambere gushika ku musi wa gatanu the 18h à 20h makuru abari ko ravuga muri game now this is the challenge of the day